Ndi nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kubana natwe ngaha kuri no mbonesha kure imwe rudende igushikiriza amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu mu yandi makungu ndaguhaye kaze ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye naho dukurikira uherereye kuri uwu munsi wa gatandatu igenekerezo rya 30 ntwarane 2024 ico utegerezwa gusa n'ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyonda ko hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa ndetse no kubandanya uragira umugoroba mwiza w'uno munsi wa gatandatu ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira Fomi yaraye igendewe na Nyeniteka umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD Reverien Ndikuriyo ari kumwe n'umushikiranganji w'ikigega ca leta abari baserukiye ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi umunyamabanga ntunganya bisata ajejwe igisata co guhanahana amakuru umunyamabanga ntunganya bisata ajejwe iterambere umunyamabanga ntunganya bisata ajejwe imihari ikomoka ku mugambwe CNDD FDD ni banki nkuru y'igihugu ndetse n'abandi batandukanye urugendo rwiwe muri iryo shirahamwe rya Fomi kwari ukuraba ukuntu Fomi ikora ndetse anasaba abarongoye Fomi kurwiza umwimbu kugira ngo abarundi baronke umwavu ukwiye bakoresha bibaye ngombwa ndetse yewe hanaboneke uwo gushora hanze y'igihugu kugira ngo haboneke amahera mva makungu haza kwiyongera ku yari mu gihugu vyinshi kuri no nkuru ni mukanye mu buryo buramvuye ntuje kure nayo kandi umunyororo w'ubuzima bwose n'indishi y'akababaro y'imiliyoni 15 nico gihano sentare nkuru ya Kayanza yahanishije kuri uwa gatanu abagabo batatu bo ku musozi Kaserege ya komine Muruta bagiriwe n'icaha co kwica bunyamaswa umukenyezi babiteguye ku munsi w'Imana w'indwi iheze baciriwe kandi n'igihano co kwakwa uburenganzira bw'umunyagihugu n'ubwo mu muryango umwe muri abo batatu ni umubanyi wiwe mu rubanza rw'ikibiriraho uwo mugabo yaburanye yemera icaha yasiguye ko yagandaguye uwo mukenyezi kuko yanka ko bimenyekana ko amufitiye inda bigateza icuka kibi mu muryango iwe abandi babiri bagizwe n'umugenzi w'uwo mubanyi hamwe na muramu w'uwo mukenyezi bahakanye icaha vyinshi kuri no nkuru ni mukanye mu buryo buramvuye ntuje kure nayo kandi ubushikiranganji bujejwe inyubako bwemeza ko umugambi wo kuzibira ibinogo mu mabarabara atameze neza bahora bashiramwo ikaburimbo kugira bazibire ibinogo utahagaze umuvugizi wabwo avuga ko mu minsi ya vuba bagiye gusubira gutangura ibikorwa Jeanne Mukenguruka ashikiriza ko ikaburimbo bakura hanze yamaze gushikanwa ariko ko bariko bararondera ibikoresho bijanye kubwiwe bazoca bubaka n'ayandi haba amakuru cange mato mato vyinshi navyo kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure nayo kandi ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu bumenyesha ko ikarata karangamuntu ikozwe mu buhinga bwa none iriko iratunganywa hisunzwe ibizova muri rusansuma y'abanyagihugu Pierre Nkurikiye abuvugira akaba asigura ko mu kwezi kwa myandagaro iyo rusansuma iheze bimwe mu byo izoba yatoye hari byo bizoca bikoreshwa muri iyo karata karangamuntu itiganwa yongera koko hariyo izokoreshwa mu matora yimirije ivyo akaba yarabivugiye mu ntara ya Karusi kuri uwa gatanu mu kiganiro c'inzego zitandukanye nayo kandi leta y'u Burundi irahumuriza amashirahamwe canke abagwizatunga bakorera mu bijanye n'igitoro ko bazobandanya imirimo umuvugizi w'umukuru w'igihugu yasiguye ko itegeko rishirako ishirahamwe Sopebu rizoba rijejwe itunganywa ry'ico gisata ribarekurira gushiramwo imitahe Rosine Guirene Gatoni yamenyesheje ariko ko bazokora bakurikiranwa n'iryo shirahamwe ivyo akaba yarabivugiye mu ntara ya Karusi kuri uwa gatanu mu kiganiro n'abavugizi b'inzego zitandukanye vyinshi navyo kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo buramvuye ntuje kure isico sayo gusa ayo hamwe n'ayandi ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure ico utegerezwa gusa ni ukubandanya kumwe natwe ni ukumanuka munsi y'ino video hamugafyona imbere y'ijambo Isange TV
haraba handitse ijambo sabone canke subscribe urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Ano makuru ku buryo burambuye nonyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ivuga ko FOMI yaraye igendewe na Nyeniteka umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD Reverien Ndikuriyo ari kumwe n'umushikiranganji w'ikigega ca leta, abari baserukiye ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi, umunyamabanga ntunganyabisata ajejwe igisata co guhanahana amakuru, umunyamabanga ntunganyabisata ajejwe iterambere, umunyamabanga ntunganyabisata ajejwe imihari ikomoka ku mugambwe CNDD FDD n'ibanki nkuru y'igihugu ndetse n'abandi batandukanye. Urugendo rwiwe muri iryo shirahamwe rya FOMI kwari ukuraba ukuntu FOMI ikora ndetse anasaba abarongoye FOMI kurwiza umwavu kugira ngo abarundi baronke umwavu ukwiye bakoresha bibaye ngombwa ndetse hanaboneke uwo gushora hanze y'igihugu kugira ngo haboneke amahera mvamakungu haza kwiyongera ku yari mu gihugu. Umuyobozi mukuru w'ihinguriro FOMI yamenyesheje kandi ko iryo hinguriro ririko ryubaka ishami ryaryo mu Rutana, bakaba biteze ko rizotangura gutanga umwimbu mu kwezi kwa gatandatu na ndwi, ni ukuvuga ruheshi ndetse na mukakaro. Uwurongoye FOMI yarongeye kumenyesha ko mu ntumbero yo kurwiza umwimbu ubu bafise imashini zine zishobora guhingura umwavu ugera ku matoni 1000 ku munsi, bakaba bahora bahingura amatoni agera ku 600 ku munsi. Arasaba leta kandi kubaha ibiharuro kare vy'ifumbire abenegihugu baba bakeneye kugira biborohere kuvyitegurira kare. Ikindi yasavye ni ukubaha umuyagankuba ukwiye kuko ngo kenshi haba icikagurika ry'umuyagankuba hama bigatuma bahingura bike ku vyo baba bifuza gukora. Nayo mu yandi makuru nyene hariko aravugwa nuko mu ntara ya Kayanza umunyororo w'ubuzima bwose ndetse n'indishyi y'akababaro y'imiliyoni 15 harico gihano sentare nkuru ya Kayanza yahanishije kuri uyu wa gatanu abagabo batatu bo ku musozi Kaserege ya komine Muruta muri iyo ntara ya Kayanza nyene. Bagiriwe n'icaha co kwica bunyamaswa umukenyezi babiteguye ku munsi w'Imana w'indwi iheze. Baciriwe kandi n'igihano co kwakwa uburenganzira bw'umunyagihugu n'ubwo mu muryango. Umwe muri abo batatu ni umubanyi wiwe. Mu rubanza rw'ikiriraho uwo mugabo yaburanye yemera icaha, yasiguye ko yagandaguye uwo mukenyezi kuko yanka ko bimenyekana ko amufitiye inda hama bigateza icuka kibi mu muryango iwe. Abandi babiri bagizwe n'umugenzi w'uwo mubanyi hamwe na muramu w'uwo mukenyezi bahakanye icaha. Ikiziga c'uwo yishwe catowe mu kazu ka surwumwe k'uwo mubanyi giciye umutwe kuri uyu wa kabiri. Amakuru yava mu ntwaro yamenyesheje ko kuri uwo munsi w'Imana nyene bari biriwe barasangira agacupa ahitwa ku mpinga ku musozi Ikibingo. Mu gipolisi bakaba bavuga ko ari we yikekwa ko icaha kandi yaciye ahunga, bamenyesha ko yafatiwe ku wa kabiri mu ntara ya Ngozi. Nayo mu yandi makuru kandi nuko ubushikiranganji bujejwe inyubako bwemeza ko umugambi wo kuzibira ibinogo mu mabarabara atameze neza bahora bashiramwo ikaburimbo kugira bazibire ibinogo utahagaze. Umuvugizi wabwo akaba avuga ko mu minsi ya vuba bagiye gusubira gutangura ibikorwa. Jeanne Mukenguruka ashikiriza ko ikaburimbi bakura hanze yamaze gushikanwa ariko ko bariko bararondera ibikoresho bijanye. Kubwiwe bazoca bubaka n'ayandi haba makuru canke mato mato. Nayo ku kijanye n'ibarabara rikuru inomero 3 igice ca Rumonge Gitaza yemeje ko amazi y'ikiyaga Tanganyika yaduze ariyo yatumye ibikorwa bitarafashe umurindi ukwiye. Yasiguye ko baciye basubira kwicara bararaba ingene ivyigwa bimeze kugira bashobore gukora ibarabara rikomeye. Jeanne Mukenguruka amenyesha ariko ko ubu ririko rirakorwa. Yabivugiye mu ntara ya Karusi kuri uwa gatanu mu kiganiro n'abavugizi b'inzego zitandukanye. Nayo kandi leta y'u Burundi irahumuriza amashirahamwe canke abagwizatunga bakorera mu bijanye n'igitoro ko bazobandanya imirimo. Umuvugizi w'umukuru w'igihugu yasiguye ko itegeko rishirako ishirahamwe Sopebu rizoba rijejwe itunganywa ry'ico gisata ribarekurira gushiramwo imitahe.
Rosine Guerene Gatoni yamenyesheje ariko ko bazokora bakurikiranwa n'iryo shirahamwe. Yabivugiye mu ntara ya Karusi kuri uwa gatanu mu kiganiro n'abavugizi b'inzego zitandukanye. Nayo ku kijanye n'ubukene bw'amafaranga mvamakungu yasiguye ko ishirahamwe rizohora rikurikirana ko amashirahamwe akorera muri ico gisata yayahawe yayakoresheje ico yayasabiye. Kubwiwe bizotuma uburyo bwahora buca ku ruhande bukajanwa mu bindi bukoreshwa ico bwagenewe. Naho biruko ariko ashimangira ko ikizotuma ayo mafaranga aboneka ari uko haboneka umwimbu wo gushora hanze. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyonda imbere y'ijambo Isange TV. Haraba handitse ijambo sabone canke subscribe. Urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa mu vyo uriko urarangura ndetse yewe n'ivyo utegekanya kurangura. Ndakwipfurije rero kugira ibihe vyiza ndetse n'umugoroba mwiza.